Mwaramutse, nk'uko twari twabiyaze ubuherutse, uno musi turabire hamwe insiguro ya Besoin en Fonds de Roulement. Besoin en Fonds de Roulement ni amafaranga ishirahamwe rikeneye kugira ribandanye rikora neza mu gihe abakiriya bataraririha. Ayo mafaranga akoreshwa mu kuriha ivyangombwa vy'ishirahamwe nk'ibidandazwa ryaranguye, imishahara n'ibindi. Nk'akarorero, ishirahamwe twunguke rifitiwe amadeni n'abakiriya baryo bavuga ko bazoriha inyuma y'imisi canke amezi. Nubwo biri uko, rirashobora kurangura ibindi bidandazwa. Ayo mafaranga rikoresha mu kurangura bataraririha niyo bita Besoin en Fonds de Roulement. Besoin en Fonds de Roulement ituma ibikorwa vy'ishirahamwe bidahagarara. Mu gihe izi nyigisho zoba zibafasha, murahamagariwe kuzisangiza n'abandi mwibaza ko zofasha. Naho ubutaha aho tuzorabira hamwe insiguro ya créance client.